Mwaramutse nagomba mere nk'ugabanura expectations canke demande kuri ntuzeye attente kuri ivyo mu kwitega mu ma message umunyanarike message wese mu bisanzwe ndonka ama message menshi cyane na ushaka kuvyumvira ndi kuri YouTube ndi hano kuri Facebook ndi kuri X mfise ma famille mfise abagenzi dukominikana mfise ibindi nkora bintunze donc umwanya wo kwishura message ntabo mfise ndi very selective ntabwo nshobora kwishura buri muntu ubonye nta kwishuye gusa nakwishuye ntuje kwishuza na mwanya noronka naho kubara ko kazi nkora full time nibaza ko ntoronka umwanya wo kwishura buri message ndonka kuri ama platform yose nkubwiye n'ama SMS n'ama telephone calls ico nagabana kumenyesha ubonye nta kwishuye sinakwishuye end of story ntuje kukurikira ntuje kunyishuza sinzo ndacavuga ati no udashobora kwishura ama message waje kuri social media gukora hiki évidemment kandi nabwire je naje kuza naje hano nje gusemerera ntabwo nitwa tabara ntabwo nita mfasha naje ndisemerera je ni gusemerera na cyane ibintu intwaro y'u Burundi iri kirakora byo gukora neza ndashobora kunyuzamo kumva n'umunyagihugu nkamuhanura cyangwa nkamuvunira kagohe mugabo jewe akamara kiwanje no gusemerera sugufasha bajya basavuga mbega wafashije bande twereka buri kurafasha gira nka nakufashe reka jensi ndashaka ibintu byo kubaswaganya ngo naje kubafasha ntabwo naje gufasha je naje gusemerera okay semerera bo birashika ariko ukanukira message ngasanga iyo message irerekeye aba autorité b'u Burundi nka karorero nyene nka waba message neze kuronka abantu baba taxi no pana ba taxi abantu batwarayo aba ma taxi nzoyivuga ko ntuge ngo nako bagijya mu maye iswara y'aba taxi mugabo yari yaba camionneur aba camion drivers aba chauffeur ba makamyo muri za Muyinga gushika ne Bujumbura agenda baribwa ivyo navuze ko urumva vyumvikana yuko ni kibazo novuga nationale umuntu yosemerera hari umuntu ambwira histoire mu baye ko kuri aeroport nkavuga aeroport akwiye kuyifixinga izo message ahanini zo nihuta kwishura kubera zirekeye abantu benshi atari kapatire umuntu umwe ndabiri visa mbega wonjana mu Bubiligi no kira ndafise amafaranga kuri nguruwe mugambuze ayo kubaga igigangara izo message biba bigoye ko ndazishura mugazo novuga ziri general nico twakenye ndazishura muri rusange ne kugira ngo ntange message kuri abo bantu bariko barabikora ntibure n'abanyagihugu kandi ntibagwe mu kaga ibintu vy'amaviza nk'akarorero numviza ati hariho scheme iri kiragenda abantu biba amafaranga bajya mu Butaliyana ibwo nubwo kayi wari imwe ntabwo ari ya wewe wenyene hari nabandi bariko baribwa cyane nabandi bazokwibwa ico genda haguruka ngahagarara nkavuga donc ngiye ku maviza mariko ndavuga nti hariho scheme hariho ubusuma buri kubarakogwa hariya na hariya mwirinde ntabwo mbavuze ngo nimbuze ndabarabe ko maviza yanyu ari ya vrai canke ya faux ndaje gura indi video ndabwire ko mushaka kwibirabira ko maviza yanyu ari vrai canke faux ntabwo ndiko ndavuga ngo reka ndabwire ingene mushika muri Italy canke hariya oya je ndiko ndavuga gusa numviza ikintu umuntu ariko ariba ndiko ndasemerera amfate muri ya cadre no kusemerera donc message mbe kuri ukano kubanza karaba est-ce que iyi message irajanye n'iyi teme yo gusemerera irakiza abantu bane batanu batandatu kuko ngo nakubwiye sino umwanya kwiforsa wo kwipansha kuri ka individuel kandi sino nabesha ngo ndafise ubumenyi n'ubushobozi n'ububasha finance umwanya connaissance ngo noza ndatora solution z'ibibazo mwese muba mufise cyo gihe no banibara manje no baniyise uwo ntari voilà nico nashaka kuvuga muri make nuko bimeze ndavuze ngo ni muri kama message mugabo kandi ntimwitege ko urungitse message inyuma y'isanzu wanakwishuye kandi nakwishuye ibyo ushaka kumva sawa mugira umunsi mwiza. Bye-bye.